Muri binogo byose uko mubibona twarateragiyemo imivyaro ishika ibihumbi 12. Yego. Ni ukuvuga yuko ibihe bigenze neza turashobora kwitegamo nk'itoni nka 3 z'amafi. Kiro ku bene gihugu ngaha iyo twarovye turakunda kubaha ku 20,000. 20. Ariko kandi kubo tuzishiriye bari mu gisagara ca Bujumbura turaduza ko 5 bivanye nuko uburyo bwo kwiyunguruza buba bwarazimvye. Ariko nta muntu yo kwifuza korora ashobora kubura imivyaro abatubangikanije ngaha nabo n'aborozi b'amafi imivyaro barayitanga. Turafise n'abandi dusanzwe dufashanya muri ubworozi bafise ivyo bita microzeri. Abo bose iyo tubikozeko baraheza bakaguhereza imivyaro y'amafi ubukeneye. Yego. Uti rero ugomba korora amafi niyinjire mu mwuga karibu. Turabahe mwiriwe cyane baramutse bivanye naho mu wese ahereye kuri no channel yacu Marius Spark. Nkuko twari bakoreye rero tubazanira iterambere mu bikorwa bitandukanye abantu bariko barakora. Uno munsi rero twagendeye umworozi w'amafi, umworozi akomeye cyane. Twagire tuganire udukurikire ushobora nawe kwigiraho byinshi cyane vyerekeye buno bworozi bw'amafi kwigiyiwe. Murakoze rero cyane. Mutama twaramutse? Mahoro neza. Meze neza? Yego cyane. Amazina yanyu aha turi ni hehe? Jewe nitwa Ndikumana Epaphras. Yego. Nkaba nsanzwe ndi umugoronome. Nkaba nkorera no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Murakoze cyane. Hano tubasanze twahabonye ibiroba, twahabonye amanyanza menshi atandukanye. Turizera neza yuko atakindi muhoro atari amafi. Ntabwo ari amafi sine ndibaza. Ego izi nyanja mubona hano tuhororeye amafi y'ubwoko bwa tilapia. Yego. N'ubwoko bwa Clarias. Yego. Ivy'abarundi bakunze kwita isomvyi. Isomvyi. Yego. Yego. Aha kandi bakunze kuhita mu kizina. Mu kizina. Abandi bakavuga ni kwiranda. Kwiranda. Turi mu ntara ya Bubanza muri commune Bubanza. Yego. N'ahantu heza hameze neza hari kiyaya. Kiyaya kibereye ijisho. Turabona bararima ariko turabona n'amafi. Turabona ibinogo byinshi bitandukanye. Yego. Mwatubwiye yuko mworoye amafi y'ubwoko butandukanye, amasomvyi, amatilapia, n'amakarpe n'izindi zitandukanye. None uno mugambi mwawutanguye ryari, mwawinjiyemo ryari? Ni iki cyatumye mutangura korora amafi? Abandi barorora inka, abandi barorora impene, barorora inkoko, ariko namwe mwavuze ati reka duhitemo tworore ubworozi bw'amafi. Vyabajemo gute? Mwabitanguye ryari? Ego murazi nkuko mubizi abarundi turahamagariwe gukura amaboko mu mpuzu dukore cyane kugira tuve mu bukene. Rero umugambi twawutanguye mu mwaka wa 2024. Yego. Tuwutangurira ngaha nyene. Turafise imbono rero yo kuwagura. Twashimye guhera ku mafi kuko ari gifungurwa abarundi benshi bakunda kandi gifitiye akamaro umubiri cyane. Rero twatanguriye aha hatoyi turafise imbono yo kuwagura ukaba munini cyane bidushobokeye ubworozi tukabukwiza igihugu cyose kugira ngo abarundi bose baronke agafi bafungura. Yego. Yego. Murakoze cyane. Muratubwiye icyatumye mutangura buno bworozi bw'amafi. Nuko mwifuza yuko buno bworozi bukwira hose kandi n'abantu bagashobora kuronka akaboga vyoroshe. Na nyari hano turi mu kiyaya c'Imvo, turizera neza isoko murayironka bitagoranye. Ego isoko cyane irahari kandi nyinshi ku buryo nizo turovye tudashobora gukwiza abazikeneye. Yego. Rero dusaba abasanzwe bafasha abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Yego. Natwebwe kudushigikira kugira ngo dushobore kwagura cyane umugambi. Murazi yuko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Yego. Turonse abadushigikira uyu mugambi turifuza kuwagura cyane gose mbere tukawuzanisha n'ubworozi bw'inkoko. Yego. Murakoze cyane. Mwatubwiye neza yuko no mugambi mwifuza yuko ugera kure.
ego iyo umuntu ariko arakora ubworozi butandukanye cyangwa ariko arakora ikindi kintu yama yifuza kugira ama visite cyangwa gutembera abandi borozi iyo baba bariko barakorera kugira ngo nawe arahura ubwenge. Nka mwebwe mwinjiye muri uno mugambi wo korora amafi, mugerageje kuraba aborozi benshi b'amafi usanga muzinanye, mugerageje kuraba mbe ubona abanyagihugu benshi bariko barijukira buno bworozi bw'amafi, uko mubibona ni igiki kiriko kiratuma bariko barorora no mafi, canke ni igiki mubona gituma abantu benshi badahurumbira korora buno bworozi bw'amafi? Ego amafi nk'ubundi bworozi bwose burasaba kumenya ingene ubikora, birasaba kugira ubumenyi. Twe rero twarafashe umwanya turagendera abandi borozi, ndetse turaja no mu bitabo turasoma kugira twige neza ingene twokorora ano mafi. Ayo twahereyeko twarabonye ko vy'ukuri n'abandi babishimye cyane, barabinezererwa kuko twahakuye amafi manini cyane ku buryo ifi zibiri nka tirapiya zibiri zapima ikiro kimwe. Rero ni ubworozi mu bisanzwe iyo wabukoze neza butanga umusaruro, buzana umusaruro utari muke. Ariko kandi n'ubworozi naho iyo utabwitayeho ataco heza ngo ubukuremo. Nico gituma mubona bamwe batangura bagaca babiheba kubera yuko ntibafashe umwanya wo kuvyiga neza ingene bashobora kubikora. Twohamagarira rero abasanzwe bakora ubu bworozi, reka n'ubundi bworozi bwose bafata umwanya bavyige kugira ngo bamenye ivyankenerwa bashobora gukora kugira ngo baronke umusaruro ukwiye. Murakoze cyane. None buno bworozi umuntu agomba kubutangura arakenera ikibanza, arakenera inyanja, arakenera kwimba ivyo twitwa ibiroba. Mbega yoyo ntishobora kuba ari intambamyi ituma abantu benshi badatangura buno bworozi kubera n'ivyo biroba vyoba bigoye, amazi yoba agoye? Ego ni intambamyi cyane. Murabona yuko na twebweho twatanguriye tudafise ibiroba vyinshi, dufise ibiroba 4 gusa muri uno mwanya. Turafise imbono yo kugira ibiroba bishikana 50, mugabe ikibazo tugifise ntidushobora kuronka aho tubishira tuvyimba. Twasaba rero nka leta ko yodushigikira tukaronka aho dushira ivyo biroba kugira ngo umugambi waguke dushobore no kuronka umwimbu mwiza cyane kandi ushikira bose. Nongeyeko kandi ngaho twebwe ubu bworozi ntitubukora uko tuvyumva. Aya mafi tuyoroye mu buryo kama. Uburyo kama ni uburyo butuma ibifungurwa bitajamwo bimwe bita amashimi canke amangere n'ibindi, bigatuma ifi ivuyeyo ari ifi kwije ibyangombwa, umuntu afungura umubiri ukamererwa neza. Murabona ko ngaha turafise kumwe twita amastiko ava mu masazi, nayo turayoroye. Hanyuma no mu vyo kurya iyo turiko tubihingura turashiramwo ya miti kama kimwe twita moringa n'izindi abantu bafungura kugira bagire amagara meza. Aha rero ya miti y'ikizungu ntabwo dushiramo ngo tugira tuvura amafi yacu tuyavuza imiti kama. Muratubwiye yuko musanzwe mworoye n'amasazi. None utu tuntu kugira ngo uturonke tuba twavuye muri ajya masazi nyene dusanzwe tuzi canke n'andi masazi y'ubundi bwoko? Sajya masazi tuzi, aya n'amasazi yihariwe tugaburira nayo nyene ku rugero rwiza, dukoresheje ijya myanda iva muri birya bifungurwa, tugaheza tukagaburira ayo masazi. Aya nayo akaduha tuno turyo duheza tukagaburira amafi. Utu rero niyo amafi atubonye nk'ubu ducizemo gutya, muza mubona zije zose kuko zidukunda cyane, kandi turimwo bya vyunyunyu bita proteine byinshi bituma amafi acavyibuha umwimbu ukagenda neza. Muratubwiye yuko buno bworozi mubworoye mu buryo kama, nta bintu nta fungurwa zihinguwe n'amahinguriro tukaba twizeye dushobora gukoresha hano.
inyinshi nizo twikoreshe, nyinshi nizo twimbura ngaha, ni ibigori, ni soja, ni turutoyi cotton, ivyo vyose murazi ko tubironka ngaha, turabironka, tugaheza rero tugashiramo n'ibi vyose twihingurira twebwe nyene. Ego muratubwiye ko mufise ibiroba bishika kuri 4, ibinogo birimwo amafi bishika kuri 4. Muri ivyo binogo hoba harimwo nk'amafi angana gute? Mwoba mwashizemwo imivyaro ingana gute? Muri binogo byose uko mubibona twarateragiyemwo imivyaro ishika 12,000. Yego. Nukuvuga yuko ibihe bigenze neza turashobora kwitegamo nk'itoni nka 3 z'amafi. Wow. N'amafi menshi cyane. Tugerageje kuraba muri kino gihe. Twumvise yuko muri kano karere barakunda akaboga. None akaboga bagakunda hose. Ariko bivanye n'ahantu haba hari abo twaba consumateur abazikeneye gose mu gihe mwarovye ikiro amafaranga twovuga twofatira ko akunda kubariko ikiro ngahanye kugira ngo n'umuntu yifuza gutangura buno bworozi yumve yuko harimwo akantu harimwo amafaranga. Ikiro mu gihe zabonetse ari nyinshi, ikiro umuntu ashobora kugura ngahe? Ikiro kubene gihugu ngaha iyo twarovye turakunda kubaha ku 20,000. Ariko kandi kubo tuzishiriye bari nk'ibuju mu gisagara ca Bujumbura turaduza ko 5 bivanye nuko uburyo bwo kwiyunguruza buba bwarazimvye. Birumvikana. Ivyo ni igiciro abarundi benshi bashima, ndanaretse binatuma banasuma ku bwinshi kuko hariho nk'umuryango usanga urutuma ibiro 5, ibiro 4, ibiro 10. Urumva yuko aba yumva ko atazimba. Nakare kuko akaboga agafi karimwo ibintu vyinshi cyane umubiri kiremwa muntu gikenera. Muratubwiye hari abantu benshi bariko barakurikirana ino video kandi bazonayiraba, hakaba hari umuntu yifuza gutangura buno bworozi bw'amafi. Nirihe banga woshobora kumubwira kugira ngo yinjiremwe muri buno bworozi azi neza yuko buno bworozi umuntu aronka umwimbu yabanje gukora nawe? Nirihe banga canke nihe nkebuzo woha umuntu ariko arimvira gutangura buno bworozi canke yoba yaramaze kubutangura? Ibanga rya mbere nkuko mubizi mu migambi yose ni ugukunda igikorwa ubugira ukore canke uri kurakora. Hanyuma ibanga rya kabiri ni ukugiha intumbero. Abantu benshi batangura imigambi biteza amahera, amafaranga. Nivyo dushaka amafaranga mu migambi, mugabo banza ico gikorwa cawe ugikunde hamugihe intumbero. Ica gatatu rondera ubumenyi bugushoboza gukora neza ico gikorwa cawe. Ndahamagariye rero n'abandi bose bashaka gukora no mugambi, haruhande y'ukorora turatanga n'ubumenyi. Turatanga inyigisho mu bijanye n'korora amafi, mu bijanye no gutunganya imigambi, mu bijanye no korora inkoko, eka n'ibindi byose bitandukanye. Turafise ubumenyi butari buke twagiye dukura mu vyigwa twagize. Ivyo navyo turifuza kubisangiza abene gihugu bo bakeneye kwiga kugira biteze imbere. Muratubwiye ko mushobora no gufasha n'abagomba gutangura. Mbe ku kintu c'amareve canke c'imivyaro, kuko abantu benshi baravuga ati twarabuze yo tugurira imivyaro, twarabuze aho tugurira amafi yo gutangura korora, coco hari ico mwoba mubifashamwo? Kuri uno mwanya twe ntituratangura gutanga imivyaro, ariko nta muntu yo kwifuza korora ashobora kubura imivyaro. Abatubangikanije ngaha nabo n'aborozi b'amafi imivyaro barayitanga. Turafise n'abandi dusanzwe dufashanya muri ubworozi bafise ivyo bita microzeri. Abo bose iyo tubikozeko baraheza bakaguhereza imivyaro y'amafi ubukeneye. Uti rero ugomba korora amafi niyinjire mu mwuga karibu. Murakoze cyane. Waba wari ufise indoto yo gutangura umugambi w'ubworozi bw'amafi? Waba warifuje uwoshobora kubigufasha? Waba warifuje aho woshobora kubaza kugira ngo uronke imivyaro myiza ndetse ukaronka n'inyigisho zikwiye mu korora no mu kugaburira? Waba waravyifuje? Umuhinga ngo uyu onye. Ico tubasavye rero nkuko natwe tubagamburukira,
mugire sabone mugire na jeme ino video nimba mwayikunze muyi n'abagenzi banyu akajambo kamwe uno mutumire abatumirire anabasezere ico twe tumushimiye turamushimiye ko naduhaye kano kanya kuganira natwe no kutubwira amabanga menshi yerekeye buno bworozi bw'amafi ico hosabira murakoze cyane namwe turabashimiye mwashitse hano kugira ngo dufashe kumenyekanisha bino bikorwa turiko turakora nejo turabahamagariye kugira ngo nitwaroba muzohishikire mushobore kubona n'ivyo mwereka abene gihugu kugira ngo nabo bahurumbire buno bworozi kugira ngo bubateze imbere mu miryango bwongere kandi bunabafashe gutera imbere mu migambi itandukanye murakoze cyane ubworozi iterambere amafaranga twese